abarundi kubera iki twizeye hamwe abasoda ba kera n'abashasha bavanganye, abapolisi ba kera n'abashasha bakavangana, kubera iki twizeye ko batazokatagurana mw'ijoro, kubera iki twizeye yuko igisoda kizobaho kigakomera, kwa twarabyizeye kandi n'uyu munsi murabona ko byakomeye, birakomera, biragenda neza. Hari igihe twabyizeye turatuza n'umwana wawe uramurungika araza gucangana na babandi baracangana na babandi, turabyizera. Nawe nimubona ko byakomeye n'uyu munsi bunyanagira ndababwire uburongozi buraremera cyane iyo uri kurarongora abantu bidodomba, iyo uri kurarongora abantu barira, biraremera. Mose yararemerewe abibona nk'umutwaro ukomeye, kandi aho rero Mose nubwo yaremerewe niwe Imana niyo yari yamuhamagaye. Mose aremezwa neza. Imana idutabare aho kwibuka ibyo kumbure wariye kera, aho kwibuka kubera icubuzo no munsi ugatangura kwibuka ngo kera twari tubifise ngo kandi bigwiriye ngo kera byagenda ukoya. Nimuze twibuke Imana yatugiriye neza ikadutabara mu myaka irenganye. Nimuze twibuke Imana yagwaniye Uburundi n'abarundi. Tureke kwidodomba, uko kwidodomba nta na kimwe bitwungura. Kwidodomba ntibiduha ibyo tubuze, kwidodomba ntibishobora kuguha amafaranga ubuze, kurira naho worira ugahera mu gatondo ugatinda ugasarara ntibishobora guca biguha ibyo uri kurasaba. Haba namba burya ibyo dukeneye byose biri muri Yesu. Umugani w'umuririmbyi araho, ibyo dukeneye byose biri mu Mana Data wa twese. Nicyo gituma umunyabwenge iyo afise icyo abuze ahindukirira Imana ati niwe ufise byose, kanatsinda niwe wabiremye, niwe ushobora guhindura gukora ibirengeye ibyo ushobora kwibaza, niwe ushobora no kurema ibidahari ukabizana ku bwanje, ukabizana ku bwacu. Umunyabwenge ahindukirira Imana iyo afise icyo abuze. Batangura mu nyuma zaho batangura gusuzugura rero na manu bari ko bararya. Manu Imana yabahaye mu bugaragwa batagira ivyo kurya, ibamanurira indya zivuye mu ijuru. Kandi dusomye muri Bibiliya urumva ko manu yari iryoshe, ngo yari isosa, ngo imeze nk'amavuta ya elayo, ngo iryoshe. Kandi abahinga bavuga ko iyi manu yarimwe amavitamine yose Imana yugariyemwo, amavitamine yose n'ama elementi nutritif yose bashobora gukenera, ngo Imana yarabirunze muri iyi manu. Batangura kwidoga ngo kwanza iratuduhiye, kwanza birabishe. Nagira ndababwire yuko iyo abantu basubiye inyuma bagaheba Imana n'ivyo bari bafise batangura kubigaya ngo nta kintu dufise, ngo mu Burundi turagaragara nta kintu na kimwe dufise. Oya, hari ivyo dufise, nubwo byogenda gute hariho ibyo dufise, kandi nicyo gituma tukiriho tugihumeka imwemu z'abazima, kubera hariho ibyo dufise. Kandi iyo umuntu yataye Imana agatakaza ukwizera nta kintu gisubira kumubumba. Ibintu byose abibona ko ari ubusa, ibintu byose abibona ko atakimazi bifise. Ese icoma tukaguma ku Mana, tukagumbira iyo Mana yatugiriye neza ibihekangabo kenshi, hanyuma ibyo dufise bikatubumba, ibyo dufise bikaduhaza, ibyo dufise tukagenda tubishima. Uwushimye niwe yongerwa. Nitwanezerererwa ibyo dufise muri kino gihugu, tugashima ibyo dufise, twejeje ibigori tugashima, ibiharage byera tugashima, imyumbati yera tugashima, n'ibiraya n'ibindi tugashima, n'ibindi Imana izogendera bitwongera. Uko bukeye uko bwije tuzoyibona nta kabuza, uko abashima barongerwa. Imyidodombo rero y'Abisirayeli iragahera, yakwegeye umurongozi wabo Mose, nawe nyene biragaruka bimutera aza asanga yandukiwe no kwidodomba. Imyidodombo irandukira, ibica biramukwega kubera ishavu
Imana yarashavuye, hanyuma na Mose arababara, hanyuma atangura kwidodomba ngo ni kubera ikiga Mana ungirira nabi gutya, nigiki gitumye nagirirwa akagongo imbere yawe ukandemeka umutwaro w'aba bantu bose. Burya nagira ndababwire, uburongozi buraremera cyane cyane iyo uri kurarongora abantu bidodomba, iyo uri kurarongora abantu barira, biraremera. Mose yararemerewe, abibona nk'umutwaro ukomeye, kandi aho rero Mose nubwo yaremerewe, niwe Imana niyo yari yamuhamagaye. Mose aremezwa neza ko Imana ari imuhamagaye. Muri cya gisaka cya kumuriro usomye hariya mu Kuvayo niho havuga mu gice cya 3, mu gisaka cya kumuriro hamwe yegera, n'Imana yamubwiye ngo numvise ugutaka, numva amaborogo y'abantu banje, haguruka ugende ubakure mu gihugu cya Egiputa ubajane mu gihugu cy'isezerano nzokwereka. Yarazi neza ko ari Imana yamuhamagaye, ariko atangura kwidoga kubera ikundemeka umutwaro ungana uku, kubera amaborogo yabona mu bantu, imyidodombo bimutera na wenyene gusanga yaremerewe cyane, byamubereye umutwaro ukomeye. Aravuga ngo mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu. Aho murumva ko yarageze kure, yari afise umubabaro udasanzwe. Mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu, ni jewe nababyaye, kumbarira ngo nindabakikire mu gikiriza nk'uko umurezi akikira umwana yonka, ngo ndabajane mu gihugu warahiye ba sekuruza kuzokibaha. Yari afise umubabaro udasanzwe. Urumva ko kwari ukwidodomba imbere y'Imana. Yavyandukijwe n'abarongoye, bamukwegera nawe gusanga yidodomvye. Muri uwo mwanya nawe nyene asa n'ukumenga atakaje kwizera. Muri uwo mwanya nawe nyene asa n'ukabonye ko bigoye, umengo ntazoshobora gushikana abantu buhoraho mu gihugu cy'isezerano. Ariko yarabitewe n'iki gihugu cyose yararongoye, aba bantu yararongoye, gushika habwira Imana ngo ndapfa umunyica. Murumva ko byari bikomeye, ngo ndapfa umunyica. Urazi umuntu gushika hagera havuga nopfuma mpfa aho ko ndongora aba bantu, aho ko aba bantu mbandanya kuba umurongozi wabo, nopfuma mpfa. Murumva ko byari bikomeye, murumva ko byari bimugeza ahantu. Imana idutabara abarundi, idutabare kwidodomba nituzosange byakwegeye abaturongoye. Imana iramwumviriza, irumva ko babaye by'ukuri, ikiramubarira gutoranya abantu 70 babakuru kandi babarongozi, kugira ngo abazane imbere y'ihema abahagaraneho nawe. Aba bantu rero nagiye kwibuka sanga ni babandi, aba bantu babakuru, no kuvuga bakuze ariko kandi babarongozi, nagiye gusanga ari babandi yari yashizeho muri cya gihe sebukwe Yetiro yamuhanura gushiraho abarongoye 100, 150, 10. N'aba barongozi yari yashizeho. Aba barongozi rero aramubwira ngo nanje mpava manuka mbonanireyo nawe, nabiri mwemu kuri wewe ndayibashireko nabo, kugira ngo bazofatanye nawe uwo mutwaro w'abantu, ureke kugenda uwureruye wenyene. Aya majambo nayasomye nagiye gusanga kumbe by'ukuri babarongozi nubwo yabashizeho ngo bamufashe kurongora ibihumbi amajana, nubwo yabashizeho yarabashizeho mugabo usomye neza ntibigeze bamufasha mu burongozi, ntibigeze bamufasha guhwamika abantu, ntibigeze bamufasha guhanura abantu, ntibigeze. Imana yararavye isanga umutima uri muri Mose, babantu nabo bafise, hanyuma isanga ntibigeze bamushigikira. Umuntu arashobora kwibaza ngo ariko aragenda imigwi mito irikira mushigikira, ugasanga nahoshwi yarabandanije aragenda. Babarongozi ntibigeze bamufasha, kuko nibo bari kumufasha guhwamika aba bantu batanguye kwidodomba, nibo bari kumufasha kubahoza aya marira batanguye
kurira, ariko navyo bakoze. Hanyuma nico gituma Mose vyamuremereye, umubera umutwaro ukomeye. Igihe cyose umurongozi wo hejuru abo hasi barongora bake batamufashije, ndababwije ukuri yisanga byose bigaruka kuri we, kandi bimubera umutwaro ukomeye cyane. Nivyo vyabaye kuri Mose, niba hariko baramufasha. Rero natwe biradusaba yuko tuza turabwirana amajambo yo gukomezanya. Hanyuma yandikiye Abaroma yababwiye ngo dukurikire ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya. Mu gice cya 14 umurongo wa 19 yariko arabahanura dukurikira ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya, nidukurikira ivy'abidodomba, nidukurikira ivy'abarira barondera ivyo bakeneye mu kurira no kwidodomba, ariko reka dukurikira ivy'amahoro, dukurikira ivyo gukomezanya. Duhuriye hanaka tuvugana ivy'amahoro, tuvugana ivyo gukomezanya. Duhuriye mu nama kanaka tuvugana ivy'amahoro, tuvugana ivyo gukomezanya. Mbere nitwahurira no mu manza tuvugana ivy'amahoro, daba ari byo tuvugana igihe cyose, be n'ivyo gukomezanya. Ndabizi neza bizogenda bire mu kwizera mu bacitse intege, bizogenda bire mu kwizera mu bantu babona umengo noneho nta vyizigiro bagifise vya kazoza. Ivyizigiro vya kazoza birahari. Dukomezanye tubwirana ko imbere ari heza, dukomezanye tubwirana yuko Imana ishobora guhindura ibintu. Erega aba bantu bagumye mu Mana bakayizera nibo bashobora gukomezanya bakavuga bati ejo ni heza, kuko baba bizera yuko iyi Mana ishobora byose, n'ibidahari ishobora kubirema. Mbere bakibuka yuko ushobora kurarurarira hanyuma mu gatondo impundu zikavuga. Ivyo nivyo baganira aba bavugishwa n'Uhoraho, aba bantu bari kwimwe mu y'Uhoraho, nivyo baganira byo guterana intege, byo gukomezanya, nivyo baganira. Hageze rero ko duhanura, naho nyene no guhanura navyo nyene birakenewe. Ndibuka Pawulo bihanura Timoteyo yuko mu burongozi yaragiyemwo akwiye guhora agavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nivyo yamuhanuye kubera yarazi yuko ashobora guhura n'ibimugerageza n'ingorane. Aramubwira ngo uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha kose. Biradukwiriye iyo duhanurana, duhanure twihanganye, duhanurane mu kwihangana kose, uko ari igihe umuntu ahanura nawe agaca agira ukwishavu rigize. Oya, duhanure twihangana. Hanyuma si ibyo gusa, no mu guhanura hajemwo no kwigisha, kuko abantu baba bazimiye, baba batakaye, bataye umurongo. Mu kubahanura rero harajemwo no kwigisha. Bisigura ngo indongozi bakwiye kugwiza inyigisho. Iyo bumvise abantu bari mu myidodombo, iyo bumvise abantu bari mu marira, bakagwiza inyigisho, hakaba guhanura ariko harimo n'inyigisho, kuko niho abantu bashobora gutahura, hanyuma bagatuza, bakagira ivyizigiro, bakizera ko Imana hari ico igiye gukora. Nuko rero nitukidodombe, ariko ivyo dukeneye vyose tubimenyesha Imana mu gusenga. Ivyo dukeneye vyose tubimenyesha Imana mu gusenga. Nukuri nitwasenga hariho ivyizigiro ko Imana izogenda itugirira neza, wowe ku ruhande rwawe, ku rwego rw'igihugu, kuko ntibigorana ku rwego rw'igihugu gusa. Hari igihe bikugora ku gatwe kawe, niwagira ibikugoye bibwira Imana. Nitwabona ibigoranye mu gihugu tubibwira Imana, irahari, irumva, irakora. Barundi twibuke ko Imana y'u Burundi ihari, ari Imana y'u Burundi itabara, ari Imana y'Uburundi twabonye ukora. Tureke kuyizera. Hari ibihe twayizeye, ariko uyu munsi ukamenga abantu ukwizera Imana vyaheze. Uyu munsi mu gatondo niho nibutse ukuntu twagize ukwizera ku kintu twahora dutinya cyane, dutinya gose, tubona ko ari ikibazo c'agacamutwe, tubona ko ari ingorane, ikintu mbere umengo ntikizoshoboka. Uyu munsi kingarukamo. Ndavuga n'Abarundi, kubera iki twizeye hamwe abasoda ba kera na bashasha bavanganye, abapolisi ba kera na bashasha bakavangana, kubera iki twizeye ko batazokatagurana mw'ijoro, kubera iki twizeye yuko igisoda kizobaho kigakomera. Kwa twaravyizeye, kandi n'uyu munsi murabona ko vyakomeye.
birakomera, biragenda neza. Hari igihe twabyizeye turatuza, n'umwana wawe uramurungika araza gucangana na babandi baracangana na babandi, turabyizera. Mwe nimubona ko byakomeye, n'uyu munsi turakwiye kwizera. Imana y'Uburundi ntiyahindutse, twebwe nitwe duhinduka, ariko Imana yo ntihinduka. Nta n'igitutu igira cyo guhindagurika. Ni ya yindi yadukoreye biriya wa mwaka, yagiye idutabara, iyakuzigamye mu ntambara, iyakuzigamye muri bya byago, iyadutabaye muri za ntureka za 2015. Ntiyahindutse. N'ubu ni Imana ishobora byose, n'ubu ni Imana itabara, n'ubu ni Imana ikiza, ni Imana ishobora kuduha ibyo dukenye. Birashoboka. Wowe usabwa kwizera gusa no kwitondera ibyagezwe nayo, nuko Imana yo mu ijuru iduhezagire.